Bene data ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Izina ryanje nitwa Françoise Habonayo. Ndagomba dusange namwe amajambo y'Imana, ay'Imana yagiye iranyigisha. Ayo majambo dusangira uyu munsi ndagomba kubasangiza intahe nanditse muri kino gitabo, igitabo citwa Safari ya Wateure. Ni igitabo casohotse muri 2017. Hanyuma hari byinshi cyane nanditsemwo, ariko muri ibyo byinshi ni intahe nagomba dusangire. Intahe yatumye nandika iyi titre yitwa ngo Safari ya Wateure, ni ukuvuga ngo urugendo rw'abatoranijwe. Ikindi novuga ni uko inyuma y'igitabo ico arico cose haba hari impwemu igiherekeje. Twigeze kuba turi kumwe n'uwundi mu mama umwe, ariko anshingira intahe ingene yanditse igitabo. Twari twahuriye ahantu mu nama, twari abantu benshi. Hanyuma rero we aca anshingira intahe rero ingene yandika igitabo. Arambwira ati jewe ndiko ndandika, ati ntanguye kwandika numva umutima mubi, numva inzigo, numva ishavu ryinshi, ati nandikana umujinya mwinshi cyane ku buryo niwonyegera ngira ngo hondi no murandagura. Ndavuga nti Yesu we, uwo muntu ntikubera iki? Aca arambwira ati kubera yuko ibintu nandika ngo yandika ibyamubaye ko igihe yari mu buhungiro, igihe yariko arahunga mu gihe c'intambara. Yandika ibintu biteye ubwoba byamubaye ko byamuseserekeje mu mutima. Hanyuma ncavuga nti nikumbe jewe rero nanje ndiko ndandika nti numva amahoro menshi, numva nezerewe, mbere niyo ngeze nk'igihe nkumva nyene umutima wanje urakumbuye Imana, canke numva simeze neza mu mutima, nja nongera nkagenda gasoma bya bitabo. Iriya mpwemu nandikanye kiriya gihe ica yongera ikanyinjiramo, nkumva ndanezerewe. Hanyuma rero hariho n'uyundi muntu nyene nawe yari yanditse ku bintu byerekeye ibintu byabaye mu Burundi. Hanyuma ico gitabo gisomye, nukuri uca ubona impwemu yaherekeje ico gitabo. Nca ndatangara, ariko nasobanukiwe rwose yuko inyuma y'igikorwa ico arico cose haba hari impwemu igiherekeje. Bishobora kuba ari impwemu y'Imana iherekeje ico gitabo, bishobora kuba ari abadayimoni baherekeje ico gitabo, ku buryo bw'uko uzogisoma ba badayimoni bakaba barakwinjiye. Baba ari abadayimoni b'amacakubiri, baba ari abadayimoni b'urwanko, baba ari abadayimoni b'iki, uko nyene irya mpwemu yanditse kirya gitabo niyo ice kwinjira igihe ugisomye. Hari igihe kimwe, iyo ni ntahe yinjiyemwo, mugabo ntacu ndabandanya kino gitabo. Twari mw'ishure, batubwira urana ko kw'ishure baratanga ibitabo ngo musome igitabo kinaka. Ico gitabo rero nariko ndacandikako memoire. Ico gitabo rero ndiko ndacandikako, mana we sinzovyibagira, ico gihe hari nko masaha 9 z'ijoro. Ndiko ndasoma vraiment igitabo gisanzwe n'abandi bose n'abandi baragisoma bakacandikako, nanje ico gitabo nariko ndagisoma. Muri uyo mwanya mw'ijoro ku masaha 9 ndi jenyene ndaho nigira muhira, nza numva ikintu mega n'umuyaga ngo hwa kinyinjiyemwo mu mazuru no mu kanwa hose. Nca numva bishitse no mu mutima, umutima ukamenga urashwanyaguritse, ucitse nk'ibikaratasi bitabaguritse. Yo izo sanyene nca ndavuga nti mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, tsindwa Satani, ni mw'izina rya Yesu, tsindwa Satani, mw'izina rya Yesu. Satani ntabo bacu mfizeko, Satani waraneshejwe. Nguma nsenga nkemeya. Aho rero niko ndiko ndiyumvira ingene mva muri ico aho hantu muri iyo chambre nariko ndigiramwo, ivyo biro biri muhira nariko ndigiramwo, naho nshika nja kuryama. Yo ntawe kuvuga ati aha ni naryama aha hantu nkapfira, ntawe uza kumenya aho ndi. Reka
nca ndavyuka nca ndahaguruka bukebuke kuko niko nkemeye mu mutima nanje namaze gushwanyagurika ni hamwe ndi mu kugwa hasi ndagenda nifatikije uruhome nifatikije igihome uko niko ngenda ndasenga nti mw'izina rya Yesu mw'izina rya Yesu Mpwemu mbimwe nta bubasha mufise ku mw'izina rya Yesu ndagenda ndateba ndashika mu gitanda aho ndyama ndagenda ndabanza ndashika muri toilette ndasenga nti mw'izina rya Yesu Mpwemu mbimwe mw'izina rya Yesu musohoke mw'izina rya Yesu ndasenga sije nabonye biragiye nca ndavuga nti mana we ibi bintu dusoma ibi bitabo dusoma nukuri navuze nti Imana niyo yahankuye uwo munsi nca ndatabagwa Imana ishimwe nagomba kuvuga iki musuzume ibintu musoma hari abantu bakunda gufata ibintu byose babonye bakabona ibintu byose bagasoma ariko ndakubwira nutaba amaso uzokwandura impwemu utazi iyo wazikuye Imana nibahezagire rero reka tugaruka ku gitabo cacu rero kino gitabo ku ntahe nababwiye intahe yatumye nandika kino gitabo nkayiha iyi titre safari ya wateure iyo ntahe rero ni intahe yo kujabuka uruzi hari mu mwaka w'1908 nico gihe Imana yanyereka iyi témoignage mu nzozi hari mu itariki 11 z'ukwezi kw'icumi mu 2008 numva haciye igihe kininiya cane muri iki gihe rero narose mbona uruzi runini cane hamba ngo uruzi runini nkaba ngomba kuva ku nkombe y'uruzi nkagomba kujabukira hariya hakurya aho rero hariho abapasiteri babiri umwe akaba araho mpagaze ngomba kujabuka uwundi akaba ari hariya iyo nza gushikira muri izo nzozi rero nabona kandi turi kumwe n'umushinga naye wanje wewe yarampimiriza ngo ninjabuke ariko umupasiteri wundi akambwira ngo yaye ngo ntavyo ushobora ngo havugwa muri ayo mazi ngo ntugende hama nanje gaca mpinduka nkamubwira nti umushinga nawe wanje aza kumfasha ntaza kunta mu mazi hanyuma mbona rero ndajabutse ndagenda kandi nta kintu cyo kutujabutsa cari kihari nta kiraro cari kihari nta n'ubwato bwari buhari mbona rero ninjira muri ayo mazi ariko ninjiye nja mbona mfashe akantu mbega novuga nk'ikigegene c'igiti mbona ndacicayeko ico kigegene ndigenda ndacicayeko ko kiranjana kigenda kirayumba mugabo ngenda ndacicayeko mpaka ndagenda ndashika hariya amazi ndayaheze nshitse ku nkombe rero nja mbona abantu benshi bari bahari hariya hakurya ndababonye rero ntangura kubahamagara ngo yo ngo nkwega nivuga ngo nkwega ca giti ahubwo kica kinsubiza inyuma bo nyene nza numva bavuze ngo mu bisanzwe ngo kiya giti ngo gikunda gusubiza abantu mu mazi nka kurya nyene hama bimeze gutyo rero ca ndavuga nti mbega ibintu nibiki ariko nguma ndakigumije cane kuko nanka ko kukirekura ntahava ngwa mu mazi kandi ntazi koga hanyuma rero mbona ndagiye niho sinamenye ingene nza nsanga ndi mu kiraro nsanga ntarukiye ku kiraro sinzi ingene nagishitseko sinzi ingene navuye kuri ako kagegene k'igiti no gusimbira ahantu naciye mbona hari ikiraro cariko kirubakwa
cari kikiri kibisi kikiri mw'isima ririko rirashigwako wabona nyene ko ari ikiraro coba cubatswe vuba kikiriko kirubakwa. Hanyuma kuri ico kiraro naciye mbona abantu batatu, abantu babiri baje bahansanga, nabonye wa mugabo wanje mbona n'uwundi mwana wanje, mbona na jewe turi batatu kuri ico kiraro. Kandi aho kuri ico kiraro hari urumva sinasubiye kugira ubwoba bw'amazi, sinasubiye kugira ubwoba ngo mbega ngo bikiranta hasi, oya. Naciye numva kwa kundi umuntu yiruhutsa ngo ahwi, numva ndaruhutse, numva ndaruhutse. Ariko wa mugabo wanje nabona aca yongera aradisparesa aragenda, sinasubiye kumubona, mbona asiganye na wa mwana wanje. Uyo mwana dusigaye turi babiri kuri ico kiraro, numva arambwiye ngo mama ngo irabe neza ngo iyo mpuzu ngo ingene imeze, ngo herabe ngo ibifungo wavyambaye ibifungo ngo ntibifunze neza, ngo kandi impuzu ngo ishati ngo wayihinduriye. Umwana binyeretse nca ndabibona kweri, nca ivyo nshobora guhindura ndabihindura, ariko hari ivyo ntashobora kuko nkari nk'umucafu sinashaka kuwufuta, nta mazi nari mfise hejuru y'ico kiraro, sinashobora kuja nta hantu nakura amazi. Ariko kandi aho naho naringira ndangiza ico kiraro nagira nshike. Kandi icantera umunezero mwinshi hariya wa mupasiteri nababwira, kuko nababwiye nti hari umupasiteri ku ntango n'umupasiteri hariya nshikira. Rero uriya mupasiteri wa hariya nshikira nari ndamunezerewe cane, numva nyene atarije mbona ndamushikiriye. Umunezero wose nari mfise ko ari uko mpava ndamushikira. Imana nishimwe. Rero nca nikangura ndiko ndahindura iyo mpuzu, ariko mbabaye kuko bwa bucafu sinashaka kubikurako, ariko nca nikangura muri ico gihe. Rero izo nzozi zivuga iki? Canke ivyo bintu Imana yasobanuriye yambwiye vyari biki? Imana yarambwiye ati muri uru rugendo rwo kujabuka, muri uru rugendo turimwo muri iyi si, hariho ibintu bituma tujabuka. Ica mbere, igituma tugomba kujabuka nuko ni lazima, no kuvuga ngo ni ngombwa. Ntidushobora kuguma hakuno kuko hariya hakurya niyo twese tuzoja. Hariya hakurya niyo herezo ry'urugendo rwacu. Rero hakuno rero hariho wa mupasiteri. Ujya mupasiteri wundi rero aguma ambarira ngo yaha ngo ntujabuke, ngo aya mazi ngo aragutembya, ngo aya mazi ngo uratwagwa, ntavyo uza gushobora. Nanje nkamwishyura ntuyu mushinga ntawe wanje arazi koga kandi ntaza kunta mu mazi. Bisobanura ngo iki? Muri uru rugendo duhura n'intambamyi, duhura n'abantu baduca imvutu, duhura n'abantu baduca intege, bakavuga ngo ntavyo uzoshobora, oya ntugende, eheraba urapfa, eheraba ntutwara ubutumwa hariya, eheraba hariya ni muri zone rouge, nta kuntu bigenda, wewe guma ngaha, wewe ntubona ko bigoye, wewe bakaguca intege, bati ntibishoboka, ntugende, ntibikunda, ntugende. Ariko ngo nanje nkavuga nti oya ndagenda, none uyu kwazi koga aranta mu mazi kandi ari umukunzi wanje. Imana ishimwe. Ntaduta, data ntaduta. Uyu Imana yasobanuriye rero ngo yari umumarayika. Umumarayika, Imana iguha umumarayika akajana nawe mu bihe bikomeye akaguterura. Yesu nahabwa icubahiro. Muri ya mazi rero ndagenda, sinamubona, mbona ico giti nico nabonye ndiko nakigumije.
ico giti naco bibirimbarira canke Imana yasobanuriye ngo kugumya igiti ni ukuvuga kugumya ukwizera. Ugumye ukwizera ntukurekure, ugumye ukwizera Imana, ugumye ukwizera Imana. Naho woca mu bihe bikumeze gute by'imisukasuko y'uburyo bwose, ugumye ukwizera Imana. Yesu ntumuhebe. Imana ishimwe. Hanyuma rero mbona ca giti kiranjanye, ngomba gushika hakurya, mbona abantu rero ngo narinzi, nabona bari abagenzi bamaze kujabuka hakurya bobo. Guca ndabahamagara ngo bankwege. Nkibahamagaye gusa ca giti kica kinsubiza inyuma. Bisobanurwa ngo iki? Bene data, nta muntu n'umwe yemererwa guhamagara abantu bapfuye ngo bamufashe. Bariya bamaze guheza nabo bari ahantu mu mugwi wabo, ariko ntibari kumwe na ba mupasiteri. Umwe ndababwira, uriya mupasiteri nababariye agereranywa na Yesu. Yari ukwiwe, ariko abo nabo bari ukwabo. Ni ukuvuga iki? Aba bapfuye nabo barapfuye bizeye ari inshuti zacu, ntaco bashaka kudufasha nta na kimwe. Ntibashaka kudusengera, ntibashaka kudutabara. Oya, kuko Bibiliya irabivuga neza yuko nta handi na hamwe twobona ubutabazi atari ku Mana. Nta muntu n'umwe yoshaka kudutabara wundi. Abapfuye ntibashaka kudutabara haba na gatoya. Oya, kubera turavye mu byakozwe n'intumwa igice ca 4 ku murongo w'12 havuga ngo kuko atawundi agakiza kabonerwamwo. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Ibyakozwe n'intumwa 4 ku murongo w'12. Haravuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo, kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Nta wundi agakiza kabonerwamwo. Oya, ni muri Kristo Yesu honyene. Nta wundi twohamagara, nta wundi yodutabara. Ntidushaka kwambaza abapfuye, ntidushaka kwambaza abo twizigiye ngo n'abatagatifu. Eka, abo ntaco bodushoboza, abo ntaco bodufasha. Ariko Kristo Yesu wenyene niwe ashaka kudutabara. Uramutse rero uhirahiyuka ugahamagara abantu nk'abo, uba wamaze guta ukwizera. Nico gituma ca giti caciye kinsubiza inyuma. Hanyuma iyo dusubiye inyuma, naho nyene Imana ntiduheba. Imana ntiduheba. Niho nanje naciye mbona kandi nongeye gusimbira nirotorova ndi ku kiraro. Ico kiraro rero nsanga turi kumwe n'abantu batatu, bamwe nababarira. Ba bantu batatu navuga ni ukuvuga iki? Umwe nababwiye ngo yari umugabo wanje, asobanura ngo yari malaika aza arazi igihe gikwiye. Niwe yankuye kuri ka gati aca nsimbiza ku kiraro. Ni umumarayika w'Imana. Hanyuma uwundi nawe yari umwana. Wa mwana nawe ninde? Ni Mpwemu yera. Umumarayika aza araza akakuba mu gihe akenewemo, ariko Mpwemu yera wewe twaragumanye kuri ca giti. Imana ishimwe. Kuri ca kiraro. Imana ishimwe. Reka rero turabandanya n'igice ca 2.